mugire mukurikirane radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Turongeye kubaha ikaze mwese nshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro vya Radio Cirimoso. Ikiganiro c'uyu munsi igenekerezo rya 14 Gitugutu mugishikirizwa na Liliane Nyendereye afatanije na Alexis Mbogo hamwe na Emmanuel Nkurunziza. Twongeye kandi kubibutsa ko mushobora gukurikirana ibiganiro vyacu kuri YouTube, kuri Facebook na Twitter. Tubahaye ikaze mwese. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Ikiganiro c'uyu munsi tugitangurira ku ijambo ry'intangamarara ryerekeye ibikuru bikuru vyagiye biranga Burundi mu kwezi kwa Gitugutu kuva hatanguye urugamba rwo guharanira intare yo kwikukira, murishikirizwa na Dr Emmanuel Nkurunziza. Reka tumutege yompi. Abarundi bose cyo kumwe n'abanyamahanga bafise ku mutima igihugu cacu barazi ko kuva mu mwaka wa 1960 igihe Burundi bwari mu rugamba rwo kwisubiza umutamano w'ubwigenge bwari bwanyazwe n'abakoloni. Ukwezi kw'icumi kwagiye kurabamwe amakuba menshi mu gihugu cacu. Igihambere ariko rizwi nk'icitiranwa c'amahano nyamukuru Burundi bwabonye muri uko kwezi akaba ari itariki ya 21 Gitugutu 1993. Ni umunsi umugambi wa Sahwanya Frodebu wari ku butegetsi ico gihe witwaje igandagwa ry'umukuru w'igihugu yawukomokamwo yari aherutse gutorwa, wagomoreye abayoboke bawo ku Barundi bo mu bwoko bw'abatutsi bakabiraramwo bagatema batongora badatanya bagasasika abarenga 50,000 mu kanya katanangana n'ukwezi. N'umugwi wo gutohoza wahavuye ugenwa n'ishiramwe mpuzamakungu ONU ngo utohoze ubwo bwicanyi ukaba wasanze ko kuryariho nyabwoko ryahiga abatutsi. Kwigenekezo rya 13 z'ukwezi kw'icumi kandi muri 1961 niho umushikirangoma wa mbere nyene icubahiro Rudoviko Rwagasore yagandagurwa n'umucangero yatumwe n'abakoloni. Mu bikuru bikuru Rwagasore yazize akaba ari kubera yari yashoboye gukingira Burundi akaga k'ihonyabwoko mu gihe mu gihugu kibanye c'u Rwanda ico gihe twari dusangiye uburongozi bw'umukoloni abaye bubirigi. Iyo ntwaro kajyanisha imiryango yari yarayishuhuriye abahutu ku batutsi bakabica ngo niyo ntwaro rusangi abatishwe bakangazwa. Mu yandi majambo Rwagasore yazize ko yashoboye gutuma Abarundi baguma bafatanye mu nda gutyo bakarwaniriza hamwe iyo ntwaro y'umukoloni mu mugambi wiwe wo gutsimbatara mu Burundi yishimikije indyane yakongereje. Kwigenekezo rya 19 z'uko kwezi kwa Gitugutu mu mwaka wa 1965 naho ni incabwenge z'abahutu zagiye kuri ayo mohe zifatanije n'intwazangabo mu ntwaramiheto basangiye ubwoko zagerageje kugandagura umwami Mwambutsa bangira icenge mu nzira yo gutembagaza ingoma y'u Burundi maze ngo zibone gushinga intwaro ifatiye ku guhonya aho badasangiye ubwoko nkuko byari byarabibaye mu Rwanda muri 1959. Ico gihe umwami yararusivye cyo kumwe n'umushikirangoma wa mbere wiwe Leopold Bihumugani naho ubene kumenja bari bamukomerekeje bikomeye akaba yararusivye kubw'Imana. Rero kandi abasirikare b'abatutsi bari giswe nabo bagenzi babo b'abahutu bari muri uwo mugambi mubi. Abo nabo kwibukwa nabo kunamirwa kuko murumva ko bazize ubwoko. Turibuka ariko na cane ko mu nzira yo kurangura uwo mugambi uteye isoni wo kurimbura ubwoko izo ncabwenge ziri mu ntwazangabo z'abahutu zari zashize mu ngiro muri komine Bukeye y'uno munsi. Abatuzi sinzi bahitwa ibusangana baragandaguwe, bamwe baturirwa mu mazu, abandi basogotwa amacumu, abandi bacibwa imitwe n'ubundi bubisha nk'ubwo. Ugarutse rero ku itariki rya 13 Gitugutu ritwibutsa igandagwa ry'indongozi zidasanzwe ikaba n'incungu yo kwikukira ku Burundi nyine icubahiro Rudoviko Rwagasore. Birakenewe ko Abarundi n'amakungu bamenya ko ari we yabaye umurongozi wa mbere yitorewe n'Abarundi hakurikije uburyo bw'intwaro rusange. Ibi bigasigura ko bimwe abantu bagize iminsi bumva nk'ururirimbo rusubirwamo n'abahayagiza Melchior Ndadaye ngo niwe wa mbere yitorewe n'abanyagihugu mu Gifaransa ngo le premier leader burundais démocratiquement élu atari byo. Nta wode hakwibutsa kandi ko amajwi nyene icubahiro Rudoviko Rwagasore n'umugambi we w'iprona baronse kwa 18 Nyakanga 1961 no kuvuga 90% yaruta kure niyo ayo mugambwe wa Melchior Ndadaye ubaye Frodebu uhavuye ronka kwa 29 Ruheshi 1993 akaba ari 80%. Igikuru ari ku muntu yo kwama yibuka kijanye n'iryo gandagurwa ryanye n'icubahiro Rudoviko Rwagasore nuko uwararongoye Burundi ico gihe ari we mwami Mwambutsa bangira icenge ahaboneye bamukoze mu nda kwa 13 Gitugutu 1961 yatawe ko abakoze iryo bara batahekuye we gusa ahubwo bahekuye Burundi. Niko gucashikiriza Abarundi ijambo nuba benshi bacikugura aho yavumera ati ushaka kumpoza ntampore. Akarero kabanyuzwe n'iri jambo ribereye indongozi bikwiriye ni radio iheruka kumuyitirira ariyo Mwambutsa bonne gouvernance nayo ikabirangwa no kwigisha no guhimiriza intwaro rusangi
ariko na cane cane ikabizwi nk'imwe mu maradiyo makeyi agwanya ku mugaragaro ihonyabwoko n'ibindi vyiyumviro vyica bijana naryo nk'ivanguramoko, ivangurantara n'ibindi. Ku bijanye n'ukwezi kwa gitugutu 65 naho hampande yo kunamira barya barundi bagandaguwe atakindi bazatari ko bavutse ari abatutsi, hari kandi kwibuka no guha agateka kabakwiriye barya basirikare bishwe bariko bakingira umwami abamenja bari baje kugandagura. Ikindi mu bikuru birinda kwibukwa kikanagwanywa nuko abo bari bahemukiye Burundi mu kugomba gushinga intwaro ihagaze ku guhonya abatutsi, bakaba barimo na Paul Mirerekano. Intwaro ya CNDD-FDD irongoye Burundi uyu munsi bitabereye isigaye bafata nk'intwari. Iyo ntwaro rero ikaba ibicishije kuri kimwe citwa ni severe, isigaye yubahuka kuvuga ko abo baciriwe imanza bazize ubusa, aho bigaca bigenza kumwe imenyereye mu kuvuga gucuri kukuri, ikavuga ngo niho nyabwoko data wanje ryahiga abahutu. Bikaba ari bitera soni rero kubona umurwi witwa ngo n'uw'igihugu ugerageza kweza baciriwe imanza hakurikijwe amategeko bagahanwa kubera bagiriwe n'ibyaha bihambaye bari bakoze, ahubwo uwo murwi ugaca ugereka koko abo bene guhanwa aho ubwoko. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Muri uku kwezi kw'icumi hari imanza nyinshi z'abarundi bagiye bagandagurwa bahitanywe n'ivyo biza vy'ihonyabwoko mwumvise. Ivyo kwibuka ntivyama bigenda kumwe, hamwe bikaba ari kubera intwaro ya CNDD irongoye Burundi bitabereye itarekurira abaja kwibuka bazize ubwoko bw'abatutsi. Akarorero akaba ari ukungena iyo ntwaro yikurikiranije imyaka 3 iburagiza abavyeyi, inshuti z'abana barenga 150 baturiwe mu kibimba, eka mbere n'abandi bose badashigikiye kudahanwa kw'abakoze igihonyabwoko ntibashobora kubemerera ko bashika kuri ico kibanza ivyo bibondo vyashinguwemwo. Ico bikoze ariko harigeze kuba igihe abarongoye igihugu bahora bishikira kuri ico cibutso kiri kw'ibubu bakunamira abo banyeshure bazize ubwoko bwabo bw'abatutsi. Birakenewe cane kumenyesha ko n'igihe Burundi bwari burongowe na Sylvestre Ntibantunganya akaba yakomoka muri Frodebu, ari nawo mugambwe wakoze igihonyabwoko, uwo mukuru w'igihugu yahora aja kurangura ico gikorwa. Bisigura rero ko kubijanye no kwibuka no gutunganiza abatutsi bahitanywe n'ihonyabwoko, CNDD-FDD itwara uyu munsi irangwa n'ububisha burengeye ubwenge, kuko ku caha yakoze co kurimbura ubwoko iriko igereka ko gutuntuza abarokotse ndetse n'abariburiyemwo n'ababo. Bisigura kandi ko naho yitwa ko ari intwaro yatowe kuri ico co gutanganiriza bose irutwa na kure niyayibanjirije, yaba iyavuye mu gasumiranyo ka kudeta y'umuhisi Pierre Buyoya, yaba iya Ntibantunganya twari duhejeje kubabwira. Radio Cirimoso, isoko ry'ukuri. Ikindi kijanye n'ububisha bw'iyo ntwaro n'ukuntu yivuguruza ku mugaragaro iyo ihaye yikundwakaza kubihenda yiyita ngo ni leta mvyeyi, ariko hagera kubahiriza agateka k'abarundi hadasizwe inyuma uburenganzira bwo gushingura, kugandarira no kwibuka uwawe, irerekana neza ko hariho umwana n'ikinono. Uwogira imari yokubitiza amaso inyuma aho mwaka uyu iyo leta yankiye abaja kunamira abatutsi batuririwe kw'ibubu, ikemera ko hagenda abantu batarenga 10. Aho hose ngo ikaba yari yishimikije ko abantu iyo bakoranye ari benshi bohava bandukizanya cakiza COVID-19. Atari imisi ngahe ihaciye itanze iryo tangazo, leta ya CNDD yari yivuguruje amenya, irerekana ko ifise ayihengamiye igihe yareka ibihumbi n'ibihumbagiza bikaja kunamira Melchior Ndadaye, nk'uko womenga iyo COVID-19 yofata gusa abahurikiye muri ase Jenoside. Cirimoso, Radio Cirimoso, isoko ry'ukuri. naho bimeze uko iyo ntwaro irongowe n'umugambwe atakindi cawuhaye atari gusesa amaraso y'abarundi irenganije abaja kwibuka abo yishe, birababaza niko ariko biranasiguritse. Ikidasiguriso twagomba kugaruka ko uyu munsi n'abarundi bigeze kuba bahagarikira uburenganzira bw'abacitse ku icumu ry'iryo honyabwoko rya Frodebu na CNDD, ariko bukaba butaciye na kabiri bakivuguruza mu mvugo no mu ngiro. Aba nabo naho ari bake, ni ngombwa ko umuntu abakebura ku mugaragaro
kuko n'ivyo bonona bibera ku mugaragaro. Ni ngombwa guhera mu gutomora neza ko muri abo bantu harimwo abanyamigambwe, abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, abasigwa n'abagandaguwe n'iyo mirwi, eka mbere n'abacitse kw'icumu bamwe. Muri uyu muce wa nyuma biragora cane kumva iyo ugeze ku badashikirwa n'igitsure canke igitutu c'ubwo butegetsi bubi canke batabeshejweho na ya misigazwa yo barongoye Uburundi babahako kugira ngo vyitwe ko ata bwoko bukumiriwe. Abo barundi babaye hanze y'igihugu na cane cane abari mu bihugu vyubahiriza agateka ka muntu, ibitanga uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro ariyo liberté d'expression, birakenewe cane ko bikubita agashi bakibuka ko nabo baba barangwa n'umwete canke ukurinda bibayabaye ko gusaba ko uwawe atunganirizwa hakurikijwe amategeko, iryo n'ibwirizwa. Ni naco gituma mu gifaransa bavuga ngo le devoir de mémoire est sacré. Aka kakaba kabaye akaryo keza ko gukebura abarundi bene wacu baba mu bihugu bigengwa n'amategeko, bikaba bigengwa ndetse no kwidegemvya mu gushikiza ivyiyumviro, ntihabe hakigira ababakangisha umuheto w'igikona, ababahenda bavuga ngo nta kamaro ko gushengeza umwicanyi canke uyundi yagutoteje umusanze mu mahanga, ngo nta gukora ubushakashatsi ku bwicanyi bw'abatwara Uburundi canke ku bwicanyi bw'abashaka kurimbura ubwoko bw'abatutsi mu Burundi, ngo ntuhirahire ngo ucuraranga ururirimbo canke wandike ivyese bijanye n'ubwo bwicanyi n'ibindi n'ibindi. ukuri ubutungane niyo nzira y'amahoro. muri iyo nzira kandi yo gukebura abasiba gukora ivyo bajejwe mu rugamba rwarinda kuba urwa bose, ari rwo rwo kwiyamiriza intwari ishingiye ku bakozeho nyabwoko, vyoba vyiza dutereje akajisho inyuma tukaraba uko vyagenze kuva intwaro yari ihari mu Burundi hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na gatandatu na 2005, yatangura gukubagura no gutoteza abadashigikiye umugambi yari irimwo. Akarorero akaba ari nk'igihe intwaro y'umuhisi Pierre Buyoya yatera muri yompi icarimwe indongozi zitandatu zashize urukumu ku masezerano yo kugarukana intwaro ishingiye ku mategeko, accord cadre pour la restauration dans l'état de droit. Uwo mugambi nawo akaba wari umwe yatangurira mu kinyegero wo kurondera abakozeho nyabwoko kugira ngo baganire ibiganiro vyabo, hanyuma basinyiranire basangire ubutegetsi na ya ntwaro nyene yariko yokerwa igitutu n'amakungu kubera yari yavuye mu gasumiranyo ka kudeta, naho nuwo nayo nyene yari yasubiriye abaye Sylvestre Ntibantunganya yari wo mu mugambwe Frodebu wakozeho nyabwoko. Aho hagereye ku ntambwe yo gucanga abagize imigwi y'abicanyi ku ruhande rumwe n'abari mu rwego rw'igisigare ku rundi ruhande, harabaye abarundi bahagurutse barabitera ivyatsi, haranabaye ariko n'abikinze mu kiza kubera batumvikana nabo basangiye ikiraka c'isoni co kwagiriza iyo mirwi y'abicanyi yashizwe mu butegetsi habanje guhonyangwa amategeko, na cane cane amategeko mpuzamakungu ahana akongera agahashi icaha c'ihonyabwoko. Uko kutumvikana kukaba kwakunda kuboneka kenshi kubiraba ingene ivyo bibanza vy'amagaburanyama vyogabanganywa. Icari kuba gitwenza iyo ataba ari abataco bazira bahasinzikarijwe, n'ukuntu mu kiringo hari abarundi b'umutima baba bariko barafungwa bazira ko badumira urutoke ishirwa mu nzego z'imigwi atakindi cayihaye atariho nyabwoko ry'abatutsi no gusesa amaraso y'abahutu batabashigikiye. Hari n'abandi muri bamwe bagendeza inda imbere baba bariko bararyana bapfa imisigazwa y'ubutegetsi bwari butanguye gushira imbere abakozeho nyabwoko ngo niwo mugambi w'amahoro. Ariko naho vyagenda uko, haba hari n'abandi barigumije bavumagurira rimwe uko gushira mu nzego iyo mirwi y'abicanyi, bakongera bakanatera ivyatsi iryo fungo ry'indongozi atakindi zononye kiretse gusaba ko igihugu kitarongorwa n'abicanyi karuhari. Aha nta wodeha kumenyesha ko uko ariko ishiramwe Ase Genocide Canada ryamye ribigenza kuva ricemerwa gukorera ku mugaragaro mu mwaka w'ibihumbi 2002 gushika n'uyu munsi. Hari naho mbere ryahaguruka nko muri Gitugutu mu bihumbi 2004 rikavugira nabo vyari bisanzwe bizi ko bahitiye bashishitira abicanyi bakozeho nyabwoko. Uko kudatanya mu gutabariza abarenganywa n'intwaro ihari itabereye, niko twifuza kubona kugarutse mu migenzo y'amashirahamwe atarondera ivyicaro vya politiki. Tukifuza kuyabona ashwabaduka akamirira kure nk'akarorero ya ngendo iyi ntwaro ya CNDD
irongoye Uburundi bitabereye yigeze kwiharaza nimba itayihevye yuko ibuze ishirahamwe ase genocide Cirimoso kuja kunamira no kwibuka babana baturirwa na Frodebu mu Kibimba kuwa 21 Gitugutu 1993 ata kindi bazira atari uko bavutse ari abatutsi. Ni nako karorero twifuza gushikiriza abarundi bose abariho n'abazoza bamenye ko ikibi kidaca gicika iciza ngo nuko gikozwe canke gishigikiwe na benshi. Bamenye kandi ko iciza kidahinduka ikibi ngo kubera benshi batinye kukivuga canke ko atabenshi bubahuka kugikora canke kukivugira. Kuri ubu kubera gukorera amaronko canke kubera izindi mvo na cane mu kwitwaza bimwe benshi bitwaza ngo nimvo za politiki nk'uko umengo intwaro y'igihugu isigura kwemera ibizira canke kurenza uruho rw'amazi ku vyaha bitibagiranwa n'ibindi nka mwene ivyo. Radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Muri iyo ntumbero nyene yo kwifashisha ukwezi ko kwibuka kugira ngo twirimbure mu rugamba rwo kwibuka abahitanywe n'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi 1993 be no gushigikira abacitse ku icumu, ni vyiza ko tunavunira akagohe abamenyesha makuru batanguye bakora neza ico gikorwa mu kuvuga ukuri kuri ubwo bwicanyi, ariko bagahava banadohokerwa ndetse bagahava nabo bagahindura iyo mvugo yabo ntiba bakivyitaho nyabwoko nk'uko bimeze. Ego niko mu bimenyesha makuru n'amaradiyo bihari uyu munsi ni bikeyi cane vyari bihari ico gihe ry'iryo nyabwoko ryakorewe abatutsi, ariko no kuri ivyo bikeya vyashinzwe mu nyuma bikihari, umuntu agenzuye ukugene vyatanguye bitomora ibiranga imvugo y'abicanyi ico gihe, ari nayo yahavuye iba imigambwe nk'ukwa CNDD itwara uyu munsi bitabereye, biroroshe kubona ko umuntu canke umurwi vyari bizwi hose na bose ko ari abicanyi bahiga ubwoko bw'abatutsi ngo babamare, uyu munsi vyahindutse bakavuga ngo uwahoze ku rugamba canke ngo umuhari uwahoze urwanya leta. Namba uyu munsi amakungu ariko atera ivyatsi ndayicariye na CV yiwe, ni ukubera ko bariko bacurika ukuri. Birakenewe ko twibaza namba koko gutegera n'inkoho bisi kanaka maze bagahita bafata abatutsi bakabica, kw'ivyo twovyita ibikorwa vya politike. Abamenyesha makuru rero hamwe n'abakorera amashirahamwe adahanira ivyicaro mu ntwaro, umuntu uwo ari we wese yemeza ko ivyo ari ibikorwa vya politike arasabwa uyu munsi kuva ibuzima akaja ibuntu, akubahuka akavuga ukuri, agasigaho kwita ubwicanyi bw'ihonyabwoko ngo ni politike. Radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Dufate kuri uwo mwihwezo w'ibyo Burundi bwagiye buracamo muri uko kwezi kwa Gitugutu muri kahise, turiyumviye ko naho ibyinshi yari amakuba hari aho byagenze neza naho ari bikeyi. Ubwinshi bw'ingorane ariko ntibwobuza ko umuntu agumana ukwizera. Nico gituma twagomba guhera hano dusangire n'abatwumviriza ibi bintu bitatu tubona ko byo kunguruza abarundi mu rugendo rwo kuronsa ubutungane bakoze ku ihonyabwoko byakorewe abatutsi mu Burundi 1993. Icambere ni kuzirikana ko na ntaryo naho bukigoye gusasagaza ubutungane ntasubirizwa nkuko vyamye hambere hose hari abantu ha mu runtu. Igihugu camye gica mu ngorane zitanye, hamwe kigaterwa n'abansi, ahandi kigaterwa n'inzige canke n'akavuna, ariko abarundi bagahava baruhira kwikura umwansi kwizosi. Ayo makuba baba bagezemo igihe ntiyabuza ko uwagiriwe n'icaha, yaba uwamenje, yaba uwasahuye, eka uwahemuka mu buryo butanye yarahanwa agafuma aja kugirirwa imbabazi mu nyuma, ariko intahe yanetse. Nico gituma tugarutse kuri rya jambo umushikirangoma wa mbere Nyenicubahiro Rudoviko Rwagasore yashikirije igihe yarahejeje gutsinda amatora yo muri Nyakanga 1961, aho yagabisha abambuzi n'imihimbiri ko bazohanwa nyaguhanwa. Bugingo rero natwe tuzi ko Burundi bugira bukwiza imyaka 30 burongowe n'abakoze ihonyabwoko. Ni ngombwa ko intahe ivuga abo bahekuye Burundi bisunze ihonyabwoko, baba bari ku butegetsi baba batakiri kuri bwo, bagahanwa nk'uko amategeko abitegekanye. Ica kabiri, muri inzira yo kurondera ubutungane dusaba abarundi kutajaniranya canke kutitiranya ibidasa, eka gutandukanya icasi n'ururu. Icaha ntigikorwa n'ubwoko canke n'intara, gikorwa n'umuntu n'umugwi w'abantu, abo umugambwe canke uwundi mugwi uwiyitirira. Iyo tugizemo imyaka hafi 30 rero, no kuvuga
aho twabonye bagiye imbere mu gukora ibyaha by'agahomerabunwa mu ntumbero yo kugomba kwiyeza canke ngo bagiririzwe ikivunga hamwe n'abandi bishimikiza ko atabwoko butabuze maze bagaca bakwiragiza ya mvugo ngo abarundi baricanye. Ivyo rero birinda kurangira umuntu canke umugabo akagirwa n'ibibega atakwinyegeza mu rwinshi. Ica gatatu nuko iyo ngendo yo kuvuga ukuri itoba hamwe maze ngo ahandi hahare. Ni kuvuga ko iyo bishitse nk'uko biri ubu ari mu murwi kanaka nkujya kwa kijya cita severe byibonekeje ko bariko bakora ibyaha canke ko barenze ihaniro mu gukora amakosa naho baba bagenywe nabo mwatoye canke bahurikiye mu mugambwe murimwo, ni kubasabira bakabogozwa abawurimwo bafise uruhara muri ivyo vyaha bagakurikiranwa hakurikijwe amategeko. Abarundi barayamaze ku muryango bumwe agatukisha umuryango. Imyaka yaciye abarundi n'amakungu bavumagura icitwa severe idasiba kubesha ku bintu by'inkoramutima. Uwo yaragishigikiwe mu rugwi rero yishimikije ko basangiye umugambwe canke ubwoko n'abawugize, yibuke ko uwukubita inkende atarabizihaka. Harageze rero ko ab'ubuzima akaja ibuntu akabakura ko amaboko akabasubira ibihano bijanye naho bagejeje igihugu mu kuryanisha abarundi. Ubwo nibwo buryo bwo gutegurira kazoza keza abarundi n'Uburundi, kuko igihugu si umugambwe wa CNDD utwara bitabereye. Sabo abantu bari kurushi bari mu nzego nshingwa ntwaro uyu munsi baboheye amaboko imugonga abarundi ku buryo batakibasha no kuvuga ibitagenda neza. Bamenyere ko Uburundi bwamyeho kandi buzogumaho no mu muhiduko w'imvura y'ihonyabwoko. CNDD nabo basanga ivyumviro yakoreye abatutsi naho n'ubu ikibandanya mu buryo bwa kamwe mu Burundi canke ku buryo bweruye kurya bigizemo imisi mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Turakengurukiye mwese mwakurikiye kino biganiro cacu, naho ubutaha tugira Uburundi buzira ihonyabwoko. Murakoze cane. Iyi mwariko murumviriza ni Radio Cirimoso.